110 cobamwo waraje umunsi uje kwiyandikisha bari bantu bashike nk'iyumba amajana 200 barenga gatoyi wiyumva gute kuza kuba muri 10 baza kuba bari mindani ariko urazi nyene abantu bo muri famille cyambere bashira imbere na mashuri twibaze ko gitazo kuza kwiga ibi bintu ugiye wa muhungu nuko yumva abagenzi banje bararyohewe aho mbaye abo twigana byose zagenze neza big up nitwaye tuzi kuri muri bijya iboro man urarenze so oya no muri family rero n'abantu bakwandikira bite hari henze nk'imyaka nk'itatu mutabona mustare wacu uracakomeye turagufana bw'abavyeyi baguma bari muri bya iboro ati muvana shure kwiga muga tunatumira n'abavyeyi ari abavyeyi usanga umwana wabo bafise impano cyane tukunda kubona mu bihugu byacu bya Afrika ugasanga impano y'uwo mwana bavyeyi nibo boyikojije ugasanga barayisha kandi ugasanga umwana afite talent yo kuririmba nivyo bizomutunga ariko imico yacu ya Afrika muga tumirire cyane abavyeyi cyane kuraba umwana nimba kina filme mushire muri filme nivyo vyishure ni bon ariko gusumveye kuba ari n'abatunze karaoke ari abatunze kora vuga piano cyane nuko baranshigikiye baranyutse kumashigikira barambye ati ubijemo ariko ntibikubuze kwiga ako kantu rero ako kantu Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndi kumwe n'umuririmbyi yari muri Ihiganwa rya leta radishano ryateguwe na media Akezanet competition. Niko byari bimeze neza cyane. Yagize ibakwe mu bantu 10 abamwo. Ndakora mukice. Umeze neza cyane. Akazina nitwa abavyeyi banyise Carlo ya jambo kubwa ucushirako aka uwo muziki ni bande bakwise ari abantu babateza muri music you know aka Ibaze competition bwa mbere ukibona babisize kuri page ya Facebook ya Akezanet cyangwa ya Twitter n'ahandi warihe warumeze gute muri uwo mwanya ukibona publication mico gihe nari ndi muhira then ndabona publication n'abandi bagenzi banje bamwe mu bari baje muri iyo competition barandungikira wakibonye iki gibo n'abari bazi ko nsanzwe nkunda kuririmba ati nyaruka iruka and then I was so excited so ndaza chabiyena neza cyane mu 110 cobamwo waraje umunsi uje kwiyandikisha bari bantu bashike nk'iyumba amajana 200 barenga gatoyi wiyumva gute kuza kuba muri 10 baza kuba bari mindani nari mfisemo ubwoba gatoyi ariko nari mfisemo ubwoba gatoyi kubera yuko hari abantu benshi and then hari ukuntu abantu usanga bafite vibe zitandukanye cobata murizera manje ndabata twahura hari n'abandi deja bari bamaze kuba aba artiste bafise izina ukuntu and then nani fugo buke ariko kubera yuko hari andi ma competition imaze kujamo kandi ni byagenze neza buke and then kakaciyemo rabize umuntu ararondera akirondeza akagwamo n'imyaka igambwa mu nyuma gatobora bisaba kwihangana cyane yatari so bajoyeri baragize muragize recording mura video shooting video iragiye kuri page ya Facebook urabibonye muhira comment muri community canke hano waruri byari bimeze gute bon duhereye kuri Facebook aho byahereye abantu baragize commentaire ndanabishima cyane kubera ko barabikunze and then muhira abavyeyi barabibonye ariko urazi nyene abantu bo muri famille cyambere bashira imbere na mashuri twibaze ko gitazo kuza kwiga ibi bintu ugiye wa muhungu nuko yumva abagenzi banje bararyohewe aho mbaye abo twigana byose zagenze neza big up nitwaye tuzi kuri muri bijya iboro man urarenze rero turatu message twakuba tushaka kwandikira sava imeze neza imeze neza cyane so oya no muri family rero n'abantu bakwandikira bite hari henze nk'imyaka nk'itatu mutabona mustare wacu uracakomeye turagufana bw'abavyeyi baguma bari muri bya iboro ati muvana
ishure ca kwiga muga tunatumira n'abavyeyi hari abavyeyi usanga umwana wabo afise impano cyane cyane tukunda kubona mu bihugu byacu vya Afrika ugasanga impano y'uwo mwana abavyeyi nibo boyikojije ugasanga barayisha kandi ugasanga umwana afise talent yo kuririmba nivyo bizomutunga ariko imico yacu ya Afrika yacatuma muga tutumirire cyane abavyeyi cyane kuraba umwana nimba kina filme mushire muri filme nivyo vy'ishure ni bon ariko gusumvira kuba ari n'abatunze karaoke ari abatunze kora vuga piano cyane nuko baranshigikiye baranyutse ku mashigikira barambwiye ati ubijemo ariko ntibikubuze kwiga ako kantu karababaza cyane mbwa nta kibazo to ari comment ya bashyize kuri publication ya Facebook ya page ya Facebook y'umuntu ariko aravuga ati nukuri uyu mwana Lorenzo cyane warayibonye wayiyumvisemo ngo tujya mwana Facebook namumenye hama ica kabiri bimpakuraje cyane bigatuma menya uko nitwara kandi birafasha cyane kubera mbabona ukuntu abantu bambona binyereka ukuntu abantu bambona nkamenya ingene nzoguma iyo image no igumana nkamenya n'ingene no igera mu gihe ihiganwa rikiba hari ivyo bimwe baravuga ati turabafashije ubu ariko tuzobaherekeza mu kiringo c'amezi abiri canke amezi 6 mugikora ibikorwa vyanyu uteganya iki gukora inyuma y'iryo higanwa rihejeje ko inyuma y'ihiganwa rero ni byinshi ariko ico nabemerera cyo umuziki kandi umuziki mwiza umuziki tandukanye niyo mwahora mubona kubera yuko nanje ugande ndatandukanye n'abandi bahahora ariko umuziki mwiza umwe wese aza kwisangamo tuvuge ko ama EP album byose nyata umugani baza kwita zoheranga oya ntana gato gira udutema cyane turakwiteza sana ikiganiro open mic ni kahe kajambo ubwira abakunzi b'ikiganiro open mic n'abakunzi bawe muri rusange kuko twe tukumenye ubu ushobora kuba watanguye kera cyane mugo kamenyekana ubu unatumira cyane bamwe mu gwaruka usanga bari mu nzu bigomeje mu nzu badashaka gusuku kuja muri zo competition nkuko bigenjeje kugira ngo dushobore kubona abasina karenge na gatoya kuri buyano. Okay, abakunzi ba open mic abakunzi ba niya Carlo abakunzi b'umuziki w'u Burundi icambere mu abafise impano yo kuririmba mugende ma competition naragiye ma competition ariko les talents de Chez murabona irabikoze kandi ndabishima cyane and then mwitega ibintu byinshi kubera yuko umuziki nzokora uratandukanye n'abandi nkuko nanje ndandukanye n'abandi kandi mushigikire ndabaha ibintu byiza namwe mumvirize ibintu byiza murakoze cyane asante tugushimire cyane